Aha turi ni muri quartier Taba muri zone Gihosha commune Ntahangwa neza na neza ni kwibarabara ry'igihugu nimero 1 aho benshi bita kuri main d'œuvre. Ukiyashika usanga umugwi munini w'abantu nk'abari mu gikorane, abo sabandi n'abafundi bubaka amazu baba barindiriye ko baronka akazi kugira baronke uko bo kwikenura mu buzima. Bamwe mu bafundi twaganiriye batubwiye ibibazo bafise mu kazi kabo hamwe nuko akazi kabo gatunganijwe. Ngaha ntitukaronka byoroshe, kiretse gusa iyo uronse uyu mupatro aje ukavugana yego karashobora kukorohera, aho n'amayingabiro arashobora guhera utakaronse n'amezi abiri. Mbere je nk'ubu araheze nk'amezi 5 n'igice atakazi ndose. Akazi ko ngaha ntigashobora kuboneka neza kuko abantu ni benshi, hari abashirapantiye, hari amaso, harimo abayede, umva turi benshi, akazi ntigashobora kuboneka. Abo bafundi banagize ico basaba kugira akazi kabo kagende neza. Ico dusaba ngaha anye kugira ngo akazi kacu kagende neza nuko hoboneka ibikorwa, leta nayo nyene iri kirarondera abo bakozi ikazi kabakura ngaha tugaheza twese tugakorera uburyo bumwe nk'uko aba leta izi aho ikura abo bakozi. Twe dusaba kuronka akazi tugakora akazi misi yose kuko ngaho ramara ningo cyari kurakora, twakuma dukora misi yose tukazana amashira hamwe bakaduha akazi. Twe ko akazi ko ngana na president Menez barayizi kwihari. Abo bafundi bakaba bari no mu migambi yo kwiyungunganya kugira bakorere mu makoperative azobafashe kwiyungunganya mu iterambere.